ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagwe mwiriwe inshuti mugenzi mukuzana kino kiganiro ingo n'imiryango utegurirwa n'ishamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rudasman Akiza ndagutunganiriza, tukaba turi ibuhiga ku diocese yaho, aho turi kumwe n'umupfasoni umukanoni agira atuganirire muri kino kiganiro c'ingo n'imiryango. Reka ndamakanya twidondore imbere yuko dutangura kuganira. Turi kumwe na jewe ndi kanoni Niragira Efrazi, nkorera kuri katedrale yitirirwa Petero Mweranda hano ibuhiga muri diocese ya Buhiga. Jewe ndi umupfakazi, ariko kandi nabanye n'umushinga ntaye wanje imyaka 7, hanyuma aritaba Imana. Jewe ndabandanya ubuzima ko yasigaranye abana 3 n'imbanyi, kandi iyo mbanyi yaravutse rero mfise abana 4, ariko bose naho ndabita abana barakuze, barubase ingo, barafise abana ko ndabase ko abuzukuru 13. Narakijijwe kandi ndashima Yesu. Murakoze cyane. Mbega hari uwo muzi muri Bibiliya yoba yamaranye n'umugabo imyaka 7 nka mwebwe? Yego cyane, murakoze kumbaza ico kibazo. Ndafise umunezero ko ivyo mumbaza bimwe sanga ndabizi ko nkunda gusoma ijambo ry'Imana. Nibuka wa mukenyezi Ana, umwe yariho igihe Yesu bamuzana mu isengero, yarafashe Yesu aramuterura, arashima Imana kandi yaravugishijwe n'Imana, biboneka ko yakunda Imana. Yabanye n'umugabo imyaka 7 gusa. Kandi uwo biritubwira ngo yarafise igikorwa yamakora, ico naco cari nk'iki? Igikorwa yakora kwari asenga Imana, kandi yari umuvugishwa mbere. Yego nico jenzi mu ijambo ry'Imana. Ego mengo yama mu rusengero asenga Imana, yinginga, yisonzesha, kandi ngo caronka ayo masezerano yuko nawe nyene azobona Yesu. None namwe mwoba ari ico gikorwa mwaciye mukora? Jewe nabandanije ibikorwa vyo mu rugo aho mbereye umupfakazi, ariko mu nyuma kuko mu buzima bwanje nkiri umwigeme nari umwigisha yigisha muri école primaire, ko nari nize ishuri école d'apprentissage pédagogique, twiga uburyo bwo kwigisha n'ubuhinga bwo kwigisha. Mugabo mu nyuma ico gikorwa nticabandanije kubera ko mu bihe vya kera umuntu yubase urugo ntibasubira kumukoresha ibikorwa vyo muri leta. Aho rero mfakariye nta gikorwa nari mfise kiretse gukora ibikorwa vyo mu rugo. Mugabo mu nyuma narasavye Imana kumfasha kumpa igikorwa nokora, impa igikorwa cyo kurongora ishuri ry'abigeme École Biblique des Filles, ndabigisha ivyo gukorera Imana. Mu nyuma niho nahamagariwe n'Imana saba ko no kwigira ubupastori. Ndi umupastori rero. Yego. Nukuvuga ngo igikorwa ca Ana ntukiri kure? Barasinda kiri kure rwose, kuko ubwa mbere ho ndi mu Mothers Union, ninjiye mu muhari w'abakenyezi, kandi mu muhari w'abakenyezi dukora ibikorwa byo gutanga impanuro. Kira noneho narabaye no mu burongozi bukuru, narabaye presidente w'umuhari w'abakenyezi. Hanyuma tukama dutegura ibikorwa byo kwigisha abakenyezi. Mu byo twigisha abakenyezi vyinshi birimwe byo kubahanura uko bakwiye kubaka ingo nk'abakenyezi binjiye umuhari. Yego, kandi dutanga n'akarorero mu bandi kugira ngo nabo nyene batubarabire ko kugira ngo ivyo tubigisha ntibige hushane c'ungene twigenza canke ivyo dukora. Mbega uwo cabaza ati none uwo mupfasoni amaze imyaka ingahe mu bupfakazi, mwoca mubwira ngo iki? Je noca ndamubwira yuko kuba mu bupfakazi igihe kirekire ntaco vyica na gatoya, kuko jewe nubase urugo ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu muri 1965. Ubu rero urabona ni mu 2020, maze imyaka yose ndi umupfakazi kandi mfataco bintwaye kubera gakiza. Yego, imyaka 55 simike, kandi murumva yuko ari urugendo rutabaye ruto. Mwari mukiri bato, mwari mugishushe, mwebwe mwifashe gute? Icambere cyo kuko je nakijijwe ndumwigeme kandi ndabandanya. Cyo rero nama ndakivuga umuntu arakizwa, mugabo ntaba
ntaguma rwose muri Yesu 100%, ariko cagiye kimfasha ni iyi ndirimbo ivuga ngo mpisemo guhora nkizwe. Akanya kose numva ko nimba noba nkoze kitabereye nkwiye gusaba Imana imbabazi kubw'agakiza rero. Cyo gituma rero mbandanya kuvuga yuko nakijwe kuva ndi umwigeme. Ico kintu carandinze cyane rwose, kirandinda nubasa urugo, kirandinda n'umupfakazi bwanje, kuko nari nubakanye urugo n'umuntu akijijwe, n'abavyeyi banje kuvuga amabukwe na data bukwe bari bakijijwe, naho rero nari mvuye bari bakijwe ko nari umwigeme w'umwepiskopi go wa mbere mu shengero rya Anglikane, bari abakozi b'Imana kandi bakorera Imana. Nanje nkumva ivyo byose biramfasha kumpa kwirinda, mbega buvuga iki mu gihe nogenda ahatariho nkagenda gahenebere. Kubw'ico rero sinovuga yuko kubera yuko nari nkiri mutoya haraza n'abantu bifuza kuntwara, mugaje nkibaza none aba bana bane umushinga ntaye wanje twakundana, twabanye neza, tawanje wangura kuva iyo myaka ndwi yose twabanye, kandi nkabona uko yitavye Imana mu magome yo mu 1972 atakintu na kimwe kibi gitumye dutandukana. Ngaca numva nti nzomurerera abana bacu nzobarera kubw'ico, kubera abana sinzigera nubakana n'uwundi mugabo, kuko naribaza none hamwe nzogenda ahantu nkasigara nicuza icatumye nja kubaka aho hantu ntoya. Naciye rero nigumira gutyo nyene ndera abo bana, kandi ndabafasha kwiga, kuko ico nakoze mu kugira abana bige nakoresha amaboko yanje. Nibuka ko igikorwa nakoze kwari guteka imikate, je ndo umutesi w'imikate mu buryo bwose, niyo nateka kandi nkagurisha, kandi ngakuramwo amahera ashobora kumfasha abana bakaja mu ishuri ntibagire ico bakena. Nagumye nkoresha amaboko yanje kugeza no kuri uyu munsi mbere shaje. Yego. Murakoze cyane. Subiye inyuma gatoya, hari ijambo bakunda kuvuga ngo abana b'abakozi b'Imana ntibakizwa. Wewe iryo jambo uramaze kuryumva, wewe urifata gute? Kose kandi birashika ko nivyo tubona. Kandi hamwe Imana itubabarire cyane twebwe abakozi b'Imana, kuko abana b'abakozi b'Imana hamwe baragwa mu mporero zuko twebwe abakozi b'Imana twitanga mu gikorwa c'Imana, tugaca twibagira imiryango yacu. Gasanga umukozi w'Imana nk'undi kuvuga ubutumwa aha na hariya ngiye mu bikorane, mugabo abana banje sindabibuke. Nkaza gutaha muhira kumbure abana nabo bankumbuye, ariko ndabikora kubera igikorwa c'Imana. Mu nyuma naravye mbona nkwiye kwama mpanura n'abandi bakozi b'Imana yuko naho umuntu yokorera Imana adakwiye kwibagira umuryango wiwe, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga riti muzoro nk'ubushobozi mpemuyera ni abaza ko mugabo muzoye byabona byo kunshingira intahe muhereye Yerusalemu, kuba muhereye iwanyu mujanishe kugeza ku mpera y'isi. Abana rero b'abakozi b'Imana kenshi baragwa mu mporero z'ivyo, ariko ku muntu amaze kubimenya arabona yuko akwiye no gufasha umuryango nawe. Kubw'ivyo rero je nari umwana w'abakozi b'Imana, ariko kandi nibuka yuko ijambo ry'Imana nigiye muhira ryanzigamye rikampa gukizwa ko nakijijwe, kubera uburyo mama yahora dusengera na papa kadusengera kandi bakatubwira ijambo ry'Imana. Nanje rero maze kubaka urugo nkibaruka abo bana, nabo nyene nabandanije kuzanda bafasha kugira ngo bagire umutima wo gukunda Imana, kandi nabona ukuri n'ubundi abishima ubu bakuze, ndabona yuko nabana bakunda Imana kandi bashingira intahe Yesu ko bakijijwe. Bose ndabarereye i Bujumbura mu gisagara, bubasa ingo zabo, ariko ndashima Yesu ko bakijijwe. Yego. None ico muvuze yuko abana bagwa mu mporero, mwari mwarakibonye muhiri wanyu kubyo uvuga uti twebwe ico nta cabayeho canke carabayeho? Yewe gaye carabayeho rwose, kubera yuko abavyeyi bacu papa yari umwepiskopi. Urabona nk'ubu hageze ibihe byo kuja gukomeza abakristo, mu bihe bya kera mbere bajana n'abadamu babo, mama barajana n'umwana muto w'umuhererezi, muga abandi bana twe twisigarira muhira. Umva abana bari muhira batabona abavyeyi babo hafi, haraho hamwe bashobora kugwa mu mporero z'ivyo, ugasanga barahushije inzira y'Imana. Nico gituma iyo ndiko ndaraba nkabona nka bimwe byo byarashitse, nukubera yuko kumbure abana natwe hariho ibihe bimwe twaba twisigaranye twenyene. Mugabo kandi ndashima Imana ko Imana yatuzigamye, ariko
umuntu avuze ati twari dukijuje 100% yoba benshi kuko harimo abana b'abahungu natwe abana b'abakobwa ariko kandi urabona ko bamwe batari mu nzira y'Imana rwose muganga aca nibaza nti gira vyatewe nuko abakozi b'Imana baba bari mu gikorwa c'Imana kumbure mu muryango naho gasanga hari ibindi bishobora kononekara ariko ndashima Yesu ko ubu turabibona kandi izo mpanuro dutanga yuko nukuri umuntu w'umukozi w'Imana nukumbure no bandiko ndavuga ikiganiro hariho abakozi b'Imana banyumva bakozi b'Imana mwoba munyumva yego muraja gukora igikorwa c'Imana ariko kandi mwibuke imiryango Imana yabahaye yego mako cyane nibaza yuko ariko ratwumviriza kandi iryo jambo bama bavuga ku bana bakozi b'Imana si byiza ni byiza ko Imana yodushoboza kugira ngo koko tube hafi y'abana bacu dushoboye kuharera mu gakiza ntibave bigira ibyo bigombeye ngo nuko papa na mama batari hafi nuko tugarutse aho twariko turavuga yuko mwebwe mumaze imyaka 55 mu bupfakazi mwamaranye n'umushingantahe wawe imyaka 7 yonyene muravuga muti kandi by'ukuri Imana yaranzigamye kubw'agakiza nari nararonse aho rero hari abantu bahashika bakagwa sinzi ko mwebwe nk'uri mu muhari w'abakenyezi narongoye imigwi itandukanye ivyo mwamaze kubibona ndamaze kubibona kandi birambabaza cyane rwose hari naho mbere rimwe hariho ibihe nigeze kugirisha amakoraniro y'abapfakazi nabo nibuka yuko baje muri iryo koraniro wamenga banzeye koko ngira ndabahe nk'ibintu biharage canke iki mugaje narinje kubaha impanuro inyigisho kugira ngo tuganire turabe ingene umupfakazi akwiye kwifata ikiganiro cyacu cyo musigarukiye ngaha Rudasman Akiza mwari kumwe ndagusezera kwipfuriza ijoro ryiza naho bitaha ufite ikibazo cyo cyunganira telefone ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 99 amajana 619 Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Bujumbura cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.